Murakoze mwebwe mwese mudahengeshanya kuraba ibiganiro vy'ibonesha kure yanyu BTV. Tukwizera ko naka kanya muri benshi nkuko mubimenyereye iminsi yo mbere n'iminsi ya gatatu nkano mango tubashikiriza ikiganiro c'inkino BTV Sport. Muriko murabibona sindi jenyene uno munsi nagize amahigwe yo kuronka umutumire adasanzwe akaba arongoye ishiramwe y'urukino rw'umupira w'amaboko volleyball nawe se uwundi ni Serge Ntakavura. Nyakubahwa mbanze ndabaramutse. Mwiriwe neza. Mbanze kandi ndabashimire kubona mwitavye ubutumire bwa BTV na cyane cyane mu kiganiro c'inkino BTV Sport. Mwakoze cyane. Namwe mwakoze kudutumira kugira ngo tuyage ibijanye na volleyball. Nuko tudatevye twinjire neza mu kiganiro cacu cuno munsi tuza kuyaga ikintu kimwe gusa abariko bararaba ikibiriraho televiziyo BTV babimenye. Tuza kuyaga ku rukino rw'amaboko volleyball, nta kindi tuza kuvuga uno munsi. Kanatsinda twagize bakwe turi kumwe n'urongoye urwo rukino mu Burundi aza kutubwira ibitari bike. Nyakubahwa mbanze ndabakeze cyane mu mabanga muheruka gushingwa yo kurongora irishirahamwe ry'urukino rwa volleyball. Mwakoze cyane kudukeza. Ego. Hanyuma mu gutangura reka duhere ku ntango mu nkino canke mu rukino neza rwa volleyball ico twokwita portrait sportif mu gifaransa mwaranzwe niki? Ndaza guhera hafi cyane kuko niho ngira muze kumenya muri volleyball mwanze no kuba no rukinzo volleyball club muri polisi mu myaka 10 heze kandi ukaba warandikisha amateka cyane n'icyo gihe nyine ndawujeje. Ego. Nuko nibaza yuko ivyo birakwiye nawe imyaka 10 ni nyinshi. No kuvuga rero ko mu rukino rwa volleyball so kuvuga ko ari ivyo mwiga murabizi murabimenyere. Ego n'umukino nakinye kuva kera nkiri umwana nciga muri primaire. Ego. Urukino muri secondaire gushika je mu gipolisi urumva no gushika mba Rukinzo volleyball club urumva ko imyaka itari mike iraheze. Ego. Ndibuka mu minsi heze muriko murabisikanya n'uwo mwasubiriye muriko mwishura ku bibazo by'abamenyesha makuru mwaravuze yuko mu bintu mugiye guhera ko ubwa mbere na mbere ari ugutunganya amahiganwa. Nimutubwire bizogenda gute, bizobera Bujumbura, bizoba mu gihugu cyose, umuntu akeneye kumenya ingene bizogenda mu mishuriki. Ego amahiganwa n'ivyo azotunganya menshi ariko sinoca mvuga itariki kuyenda hazohera kuko ingene bizogenda gusa iko bizogenda tuzotunganya amahiganwa abera mu ntara zose cyane cyane mu vyuma bita amaligue de competition kuko nizo dufasha kudetecta talent. Hanyuma n'ungaye Bujumbura rero kubazi ko hasanzwe hari mibi ikomakomeye cyane ya volleyball naho nyine amahiganwa azohabera. Ego nuko hanyuma muriko muratubwira ibijanye n'urukino rwa volleyball mwaratubwiye yuko mu gihugu cyose uno munsi hari ama association 8 gusa mu gihe tuzi Burundi bugizwe n'intara 18. Muvuga yuko muzogerageza mukora ibishoboka byose mu ntara zose habeho ama association ya volleyball. Mbega muzobigenza gute ubwo nta ntara badakina volleyball bizova biborohera? Urabizi nawe kuva na kera narindi imikino yose mu Burundi irakinwa cyane cyane volleyball. Rero kabaye akagorane tekinike gusa nyaravyagoye abantu sino kera amasosiyete yarahari kuko ngerageje gusubira inyuma iyi federation yagiye guhera mu 2026. Yego. Umva ko ari federation imaze imyaka myinshi cyane. Yego rero turiko twaratanguye intara zitari nk'inye batangiye twatangiye gushira amasosiyasiyo nk'Ingozi yashije aho menene hari ahandi za Karuzi n'ahandi turiko turagira ama approche za Citoki n'ahandi mu vuba amasosiyete jaho ku buryo twizera yuko tuzoza guheza iyi saison intara zose ziri muri competition. Mwaravuze kandi yuko mu byo muzokwihutira hazoba harimo ibijanye no kurondera uburyo. Nta numwe atabizi inkino zisaba uburyo bwinshi. Mbega ubwo buryo muzoburonderera he bizogenda gute? Uburyo tuzorondera abapartenere bariho benshi kandi bafise ishaka ryo gufasha muri volleyball. Abo bose turegera mu maguru masha kugira ngo ishobore kuronka uburyo bwo gutuma federation ishobora kwerekana indi image. Yego. Hanyuma hariho ikintu abatari bake babona na jewe mbona nuko ugereranije n'izindi nkino urukino rwa volleyball surukino
usanga abantu bahurumbira cane, ngira ngo hoba harimo no kutarumenya cane canke kumbure ugasanga ico bita mu Faransa visibilité, ngira ngo ntimenyekanisha cane. Ico nkiri muramaze kukibona, nimba mumaze kukibona mugiye kubikora bwo gute? Ubuye urabona rero twatanguye tuzokorana cyane n'imenyesha makuru kugira ngo abantu bamenye iyo biko birakorwa. Giye kuraba kuva na kera iyo myaka yose bayeho, haraba amashampiyona nationale, haraba n'amatournoi n'ama competition atandukanye, mugabo ntibivugwe. Ubu rero tuzogerageza kubishira ahabona abantu babimenye, babone ibiriko biraba muri volleyball, komsa urukino rwa volleyball rumenyekana mu gihugu cose, abarundi bose barumenye. Mu mpozaho mbabara nararavye muri komite executive muzokorana, nta muntu nabonye ajejwe kumenyesha makuru, ubwo ntibizova bigorana? Ariho ni kuvuga ukuntu structure imeze, baje n'abatowe baje mwabonye, ubwo hariho vyitare commission, tufise rero commission ijejwe la communication, iriho umva bibaza ko takibazo kirimo. Yego. Hanyuma president ko twatomboye tukabaronka no munsi utubazo twose dufise turatubabaza, mbega kubijanye no gukundisha urukino rwa volleyball abarundi barukunde kujya bakunda umupira w'amaguru, kujya no munsi tubona abantu basigaye bahurumbira urukino rwa basketball, mwebwe ndazi ko namwebwe mu byifuza ko urukino gukundwa muzobigenza gute? Nababwiye bwa mbere no kubanza tukadetecta letala, tukakina ama match dukinishije joueur bafise niveau iri très élevé. Nivyo tuzokora cyane uko ugira abajoueur bakina baryohera abarorerezi, niko n'abantu barumbira ubwo rukino. Ubu rero tuzogerageza ko n'ubundi badusaba dukina, ariko tuduze niveau cyane y'abajoueur, hanyuma tukwiza ama club mu gihugu cose kurumva ntiyarahari. Hanyuma rero uko abantu bazoza barakina mu ntara zose, babona abantu bariko barahiganwa, bazomenya urukino hamwe ubwo barukunda. Ego, mu migambi yanyu mwashikirije mu byo mugiye kwihutira, mwaravuze yuko muzoshira kandi imbere ibijanye no kuronsa ubumenyi, cyo bita mu Faransa ama formation, bajya bose bakora mu rukino rwa volley, baba abahagarikizi n'abamenyereza. Bizogenda gute? Muzobarungika mu makungu, muzorondera abahinga baza kubigishiriza ngaha, ku muntu yifuza kumenya ingene bizogenda, muzobikora gute? Rero ukuntu formation zigenda muri Federation ya volleyball, hasanzwe hari amaprograme atunganijwe mu rwego rwa Afrika, no kuvuga Confederation de volleyball au niveau Afrique. Hanyuma muri ico gihe cahera covid iteratera, les fédérations zabarihira amabiye, bagenda bakiga nabo bakagira prise en charge no kuba ama formation. Ivyo rero naho iwacu ni ivyaba kubera ko federation biravyarigora ntibarungitse benshi. Ama cyo kimwe n'abamenyereza nuko nyene. Ubu rero hariho des formations hari bagira au niveau ya Fédération Internationale de Volleyball, niveau ya Confédération, bakaforma abantu. Twebwe rero tuzokora gusa no kurondera uburyo bukwiye nk'ama-ordinateur n'ibindi, hamwe abantu bashobora gukurikira ivyigwa bari hamwe, birafasha gusumba ko umuntu aja gukurikira ku telefone ari muhira. Bicangira ngo bica bisaba n'uburyo buke. Ego, bica bisaba n'uburyo buke, kandi umuntu agaforma abantu benshi cyane. Ivyo rero tuzogerageza bigende gutyo, ku buryo abamenyereza, aba arbitre nabo nyene biga kugira turonke abantu bafise niveau zingana n'iz'abandi bamenyereza n'abantu bitre mu bindi bihugu byo mu karere ka Afrika cyangwa muri Zambia. Ego, President, ishirahamwe ry'urukino rwa volleyball mu Burundi bifitaniye imigenderanire imeze gute n'ishirahamwe rya volleyball ku rwego rwa Afrika, eka mbere n'ishirahamwe rya volleyball ku rwego rw'isi? Ego, uravye imigenderanire imeze neza kuko nawe nyine haheruka kuba amatora. Vyari bigoye buke kera hagitwara uwahora utwara Confederation yari mu Egyptien. Ubu rero aheruka gusubirwa na Nifal Marocain, yaraje ngaha mbere ubushize kuri Coupe du Président. Ku buryo rero ucumva ko imigenderanire imeze neza au niveau ya Confederation, imeze neza au niveau ya Confederation, kimwe neza au niveau ya Fédération Internationale de Volleyball. Ego, nuko President, urukino rwa volleyball urumazemo igihe kitari gito, warayoboye mu imyaka irenga 10, uno munsi ni uramutswa urukino rwa volleyball mu Burundi.
uravye urugero volleyball mu Burundi iriko ugereranije n'ibi bihugu duhana turi mu karere kamwe ka East Africa, Burundi wo gushira mu kibanza ca kangahe? Aho ni inyishu ndayibona kuko si bishimishije. Bishimishije uravye amakompetisiyo ko turaje mu competition international, tuhama tugenda muri coupe donc y'ubutaka bebe, coupe d'Afrique des clubs champions. N'ubu jewe najanye Rukinzo mu mwaka uheze muri twakinye muri Tunisie. Nukuri uravye niveau y'iwacu ukompaye n'ibihugu vyo mu karere iri hasi. Kirazira ko tuza kubesha abantu, kuko uravye nk'igihugu twebwe dushobora gutsinda ngaha muri Surejo ufatiye muri East Africa hari urenga babiri, urenga bitatu, abasigaye za Kenya, za Rwanda, za Uganda baradusunze, ariko za Tanzania n'ibindi bihugu za Sud turasunze. Perezida, waravuze igihe wariko urabisikanya n'uwo mwasubiriye, mwaravuze yuko n'uno munsi wawe wagumye bigaruka ko yuko muzogira bwa mbere detection de talent, kuvuga kurondera abana bafise ingabirano yo gukina neza urukino rwa volleyball. Nimutubwire neza ingene bizogenda, mbe muzobaronderera mu mashure, muzogenda aho bariko barakinira haba mu makatiye canke ahandi, bizogenda gute kugira ngo mushobore kubona abana mu gihugu cyose bafise ingabirano yo gukina neza urukino rwa volleyball? En fait, dans le programme, turatangiye kugira approche mu partenaire kugira ngo turonke ibikoresho bikwiye cyane cyane mu mafire, imipira. Hanyuma iyo mipira tuzoca tuyishikiriza cyane cyane mu mashuri, bere ku mashuri mato mato n'amashuri yisumbuye, kuko niho hari urwaruka rwinshi, la grande partie de la jeunesse bose bari kw'ishuri. Hanyuma rero babanze bige volley bayikunde, hanyuma rero dushobore gukuramo ibimenyero bitanu donc nuko bizogenda. Hanyuma ikindi tuzoshimikira cyane gushigikira ama école de volleyball asanzwe ariho. Hariho abantu bafise ama école de volleyball nk'Ubururi, Muramvya, n'Ubujumbura bafise, aho tuzobashigikira n'ahatari n'abandi bazokwaguraje babishoboye bashireho ama école de volleyball, bityo ayo ma école de volleyball agiyeho nayo nyene barafasha detecta ibitano. Ego Perezida, murabivuze neza, amatara ntawe ubiyobewe ari mu rwaruka nabwo ruri kw'ishuri, mugabo hariho amashuri atagira ibibuga. Mbega abo hari icyo muzobafasha kugira ngo ibyo bibuga biboneke abana bakina uwo mupira, ko niba bashobora kuwukina batafise aho bawukinira? Ku bisanzwe federation siko kazi kayo dushobora bishobotse yaronse uburyo irashaka kubikora, mugabo uca wumva ko ibibuga bija ku mashuri bifise uwundi muntu abijejwe. Gusa twebwe aho kitari turashobora gukomanga ku babijejwe tugasaba atanu ukubaka ikibuga, mugabo rero ku vyo nzi n'ivyo nagendereje, amashuri nka yose afise ibibuga vya volleyball. Hatuma habura ikiri kw'isima, mugabo ugasanga kirahari. Ego Perezida, muriko murashikiriza imigambi yanyu, hari ikintu nari niteze kumva mugabo sinacumvise, ndaronsa akanya ko kwibabaza. Inkino nyinshi mbere novuga mu Burundi nka zose n'ikibuno n'umupira w'amaguru, murazi yuko umugwi w'inserukira bihugu usigaye ukinira hanze kubera mu makungu bavuga ati ibibuga vyanyu ntibikwije ibisabwa n'amategeko. Muri volley reka nibarize, mbega nta mugambi wo kubaka ikibuga gikwije amategeko cugaye? Murazi yuko urukino rwigeze gusiba, muravyibuka niyo mwari muri ugasiba kubera imvura. Hari umugambi wowe hari wo kubaka ikibuga gisakaye ku buryo naho imvura yogwa abakinyi babandanya bakina? Ego ivyo ni twari twabisavye n'imbere yahajya, ko usanzwe nakubwiye ko abubaka ibibuga hariho abijejwe, kuvuga ni n'amareta, hanyuma n'abandi bantu bashobora guterera. Ubu rero hariho umugambi yuko hari ikibuga kiriko kirandira kubakwa gisakaye, nibaza ko bizogenda neza. Twumvise ko ababijejwe bariko barabikora, hanyuma tuzobandanya no kugira approche au niveau de la confédération, ico kimwe muri fédération internationale, aho benshi bashobora gufasha bagifasha kujya n'imikino usanga bafasha mu ntebe, amatapi,
n'ibindi. Yego perezida, mu myaka umaze uri muri uru rukino rwa volleyball aha mu Burundi, ikintu udakunda mu rukino rwa volleyball mu Burundi ni iki? Afite ikintu nakunda mu rukino rwa volleyball ni tricherie. Tricherie ko kenshi usanga hari abantu barondera, bihora bishika mu bintu byose birabaho, ugasanga nk'umuntu yagize tricherie mu kugura umujwere mu kugira gute, ibyo ni byo nkunda rwose. Hanyuma ikintu kibahimbara mu rukino rwa volleyball mu Burundi ni iki? Ikintu kibimbara mu rukino rwa volleyball niyo bakinya amatsinda, barabizi naho twahorana. Victoire kabisa kibimbara cyane rwose muri volleyball. Perezida, ubwo iyo umugwi wawe watsinzwe uravugisha abagenzi urukino ruheze? Ego, ndagerageza kubavugisha mugabo nabi umeze nabi afite burya niyo donc le sport nta yindi plaisir dukuramo ni kuryoherwa watsinzwe no kubabara watsinzwe n'ibintu bibiri. Mbega perezida, nimba atari banga muzobandanya murongoye umugwi wa Rukinzo muri kino gihe mufise amabanga manini yo kurongora volleyball canke muzoca muha abandi? Mugabo ndazi ko bishoboka kubifatikanya. Oya, ni compatible. Amategeko ntavyemera. Amategeko ntavyemera bishobora gutwara umugwi w'umugwi perezida wa federation. Ni ukuvuga rero mbere bamaze gushikiriza uwundi, baramaze gushiraho uwundi awutwara kuko bazijya n'umugwi w'igipolisi polisi yacu muri leta. Baramaze gushiraho uwundi atwara umugwi wose witwara afite. Perezida, ivya volley murabizi cyane ingene bigenda hano iwacu. Inyifato y'abarongoye imigwi itaguhimbara canke itaguhimbaye mu gihe umaze muri volleyball, iyo nyifato yoba ari iyihe? Inyifato ni yayindi nakubwira, kenshi ni inyifato iva kwishaka kurondera gutsinda. Nabikubwiye muri volleyball nta interview ukurayo, tu vas mettre de l'argent mahero washirayo ugasiba no gusoma akarahuri kandi wayatanze muri volley kandi nta kigaruka aho tubona na kimuronga nuko bimeze. Urumva rero donc kubera iryo shaka ryo kurondera gutsinda abantu bari plaisir yuko batsinze, niyo usanga bakora amakosa mu gutrisha, mu kurondera kudetourner le joueur, attention de joueur, ibintu ivyo nivyo rero babwira kumba zema tricherie neza gutyo general zimigeze vuba donc mu myaka yose. Hariho inyifato tumaze iminsi tubona mu rukino rwa basketball kuva baronse indogonzi zishasha, nuko imigwi mu Burundi ntitwari tuyimenyereye iza kurondera abakinyi mu makungu, ikazana abakinyi bavuye hanze za Sud Sudan, za Espagne n'ahandi. Mbega ivyo tuzohava tubibona no muri volleyball ku ntwaro yayo? En fait iyo rero iyo si affaire ya federation, iyo affaire y'imigwi. Imigwi kubera ryashaka barashobora guca barondera abaje bari hanze, bahe bashije yari hasanzwe Mugo ntivyari bikaze cyane, aho usanga umugwi bagiye kurondera abakinyi muri Espagne uwinanasi yakubitiraho muri Congo. Muri Rukinzo naho twari dufise mu Tanzania no mu Kenya. Kera muri za muzima barigeze ko bakinisha Uganda. Twebwe muri volleyball byari bisanzwe birimo, niyo habaye nka ibyo bita tournoi doko usanga ari ouvert bidasaba ama licence. Abantu benshi baragenda kureba abajoueur muri Kenya, agosha tunaje kusanga bazanye abajoueur bazenda ahani kugira ngo bagwe ati urubanza kubera byashaka byo gutsinda nyine nabwira. Perezida, turiko turabwa n'abantu benshi cyane, bariko baranyeka ko abantu benshi bariko barakurikirana kino kiganiro ku mateleviziyo yabo, abandi ku matelefone yabo. Ijambo wumva wifuza kubwira abarundi uvuga uti iryo jambo sinogenda ntarivuze ndi en direct kubijanye n'urukino rwa volleyball ryo biri? Ijambo n'ubwira abarundi nuko bwa mbere ucikira urukino rwa volleyball. Urukino ruhuza abantu, urukino rutuma ugwaruka ruca ubwenge, kuko nabikubwiye tubaje mu competition hanze, bakaja hanze bakabona abandi bantu ukuntu babayeho, bakabona abandi bantu ukuntu bakina, hama n'urukino mbere ushobora kwinjiza amafaranga menshi. Uravye abantu baja kurorera imipira kuri taya n'iki, ni ukuvuga igihe abandi bose baba barahagurukiye basaba ko bazoza baraja kurorera urukino rwa volleyball, hanyuma bakunde urukino rwa volleyball, babukundishe n'abana babo n'abagenzi babo, ku buryo turonka retara zikomeye, kuko
volleyball ikomeye gusumba na football ego rero volleyball ikomeye gusumba na football urumva rero n'undi bashobasha nako volleyball igira ingufu ugasanga iri hejuru cyane. Perezida Jewe maze imyaka myinshi ndi umumenyeshamakuru w'inkino muri volley ndazi imyaka myinshi iheze gushika mbere hirya yejo kumbure abantu bakunda volley mbere harimo n'abayikina bidoga bavuga yuko hariho abantu bamwe barongoye imigwi babigize amatongo yabo hariho abarongoye kumurishira hamwe umengo baritwarira mu mfuko. Perezida abantu bababonye mutogwa bo kwitega iki ugereranije n'izindi ntwaro kuko volleyball imaze gutwarwa n'abantu benshi kuva ibayeho ku ntwaro yanyu ubudasa buzohaba ikintu abantu bo kwitega bacane cyane abakunzi ba volley kumbure kizohinduka ugereranije n'ivyahahora cyo kizobikira. Icyambere kwivyo woni y'abatwara imigwi afite imigwi iri kubiri hari imigwi y'abantu b'associé kenshi rero umuntu ashobora gutwara uyu mugwi igihe kirekire cyane rwose kubera yuko abari baba contact abari batunze umugwi urumva rero mu vy'imigwi n'ubujamo par contre ico nohagarara ko cyane au niveau des associations tuzogerageza kureglementa ku buryo mu association umuntu wese ikintu cyogeze akinjura nuko uboneye ko muri federation utwaye imyaka ine haraba amatora ugize impanuka gasura ukarengana tamwe utsinzwe naho ubundi akabandanya no mu association rero bikaba bizogenda kuko burya les associations zo zireglementa bizenya ayo maclub au niveau de province kandi association idakomeye mu club nayo ashobora kuba sino au niveau y'imigwi ntitwoja kwinjira mu au niveau organisation y'imigwi kuko bose bafise uko bitunganije. Yego Perezida ndabashimiye cyane mwakoze kuba mwitavye buno butumire mbega niyo twasubira kubakenera mwiyinga canke mu kwezi muzotwitaba. Murakoze cyane naje nagomba kubashimira ko butumire mwahaye nukuri bwa mbere ninjiye muri studio yanyu kandi nabonye iteye igomwe rero jewe igihe cyose muzoba mureneye nukuri nzo kwitaba kandi nanje nagomba gushimira basaba yuko habaye amahiganwa muri volleyball muraza mukadufasha gucisha kwimbanisha kure yanyu amamatch ya volleyball n'ibintu n'akayisiri gatoya mukavuga ibyabaye murakoze. Nico tuzobikora kanatsinda mbere n'ubu turabikora nta ma activité kiretse yo twagize ingorane nta bikorwa vya volleyball tudakwirikira ngo twicishe ngaha birakumbure hasigaye gusa yuko tuzoza turavyerekana en direct tunavyo nyine turabishobora bizokunda tuzobikora. Perezida ndabifurize umwaka mushasha mwiza no ndabifurize n'ibikorwa vyiza mu mabanga muheruka kuzezwa. Nani ndabifurije umwaka mwiza n'iterambere muri televiziyo murakoze.